Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Niyongeko. Sangwa ikaze nshuti namwe bakunzi ba RPA mwahisemwo kubana natwe muri ano makuru twabateguriye kuri uno munsi wa gatandatu igenekerezo rya 11 Kigarama umwaka wa 2021 mu nkundire ndahereye kuri zino ngingo nkuru ashimikiye ku Ishirahamwe riharanira agateka kazi na muntu na cane akabapfungwa risaba ko hokogwa amatohoza kandi ataho yegamiye kugira hamenyekane imvo n'imvano y'icateye umuriro watikije abantu n'ibintu mu gatondo ko ku munsi wa kabiri uheze mu ibohero rikuru ry'intara ya Gitega. Imyaka 6 irarumanye umunsi ku wundi habaye ubwishanyi bwakorewe ugwaruka bwo mu makaritiye atandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura. Amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu akabasaba sentare mpuzamakungu gutanguza amatohoza kugira abakoze ayo mabi bakubitwe intahe mu gahanga. Hari umunyagihugu wo muri komine Kabarore intara ya Kayanza apfunzwe yagirizwa gutuka umukuru w'igihugu, ivyo abanyagihugu bamirira kure mu kanya inkuru imwe ukwayo. Subire ndabahikaze narimeje kubabwira nciye ku masonga ishirahamwe riharanira agateka kazi na muntu n'akabanyororo APRODH risaba amatohoza yimbitse kandi yigenga ku ntandaro y'umuriro uheruka gutema ugatongora mu ihoro rikuru rya Gitega kugira ababikoze bamenyekane. Mu itangazo ryashizwe ahabona kuri uyu wa gatanu APRODH iributsa leta ko itegerezwa gukingira abapfunzwe nk'uko biri mu masezerano mpuzamakungu Uburundi bwateye ko igikumu. Inkuru ya Eroge Divin Remesha. N'imiburiburi ntibashingugwe imiryango yabo itabashije kubasezera. Iryo ryungane riri muri Twamugina niryo ritangurira itangazo ishiramwe APRODH ryashize ahabona kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 10 Kigarama uyu mwaka. Nk'uko tubisoma muri iryo tangazo, iryo shiramwe rirahoza ababuze ababo baguye mu muriro wahitanye abanyororo benshi mu ibohero rya Gitega igenekerezo rya 7 Kigarama. Iryo shiramwe rikaba rero rinavuga ko rigiye gukurikirana ico kibazo gushika ubutungane bukoze. Muri iryo tangazo nyene APRODH ivuga ko kubona umuriro nk'uwo wari wibonekeje muri iryo bohero mu kwezi kwa 8 guheze ariko hakaba atana kimwe cigeze gikorwa vyerekana ko abarongoye iryo bohero batakoze ico bajejwe. Ishirahamwe APRODH risaba ko hokorwa amatohoza yimbitse kandi yigenga kucateye uwo muriro watemye gatongora mu ibohero rikuru rya Gitega kugira abagirwa n'icaha bakubitwe intahe mu gahanga. Iryo shiramwe riributsa leta y'u Burundi kandi ko amabohero yo mu Burundi ashaje kandi atasukura irimwo ritibagiye ubwinshi bw'umurengera bw'abafungwa bafungiwe mwayo mabohero. APRODH ikaba kandi inatera ivyatsi ifugwa ry'ubutarariye y'abanyororo bahasize ubuzima kandi imiryango yabo idahari. Ari nako iryo shiramwe riharanira iyubahirizwa y'agateka kazi na muntu n'akabanyororo rihamagarira amashirahamwe nka CICR ko ahuje hamwe n'ubuserukizi bw'ibihugu bitandukanye buri mu Burundi gukurikiranira hafi ibijanye n'iryo fuga ry'abo banyororo ridaha icubahiro abaguye mw'iyo ntureka mbere rinasiga ibikomere mu miryango y'ababuze. Eroge Divere Mesha urakinuye. Imyaka 6 irarumanye habaye ubwicanyi bwarondera cane ugwaruka bwo mu makaritiye azwi nk'ayafashe iya mbere mu myiyerekano yo mu mwaka wa 2015 yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Ubwo bwicanyi bwakozwe n'inzego z'umutekano cane igipolisi bukaba bwaje bukurikira ibitero vyabereye ku makambi ya gisirikare. Uruganda rwa RPA rwashimye kugaruka kuri bimwe vyaranze ivyo bihe. Eroge Kwizera. Ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 12 Kigarama 2015 amabarabara atari make mu gisagara ca Bujumbura yari yuzuye ibiziga. Bari imisore yari yishwe irashwe n'inzego z'umutekano na cane abapolisi. Bimwe mu biziga by'ubwo gwaruka byari biboshe. Amazone yakariwe n'ubwo bwicanyi yari Nyakabiga na Musaga ari mu yafashe iya mbere mu myiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu c'umuhisi Nkurunziza. Ico gihe Gasupare Baratuza yavugira igisirikare c'u Burundi yemeye ko hishwe abantu 87 gusa.
yavuga ko barabagwanyi bariko bagerageza gutera amakambi 3 y'igisirikare kugira ngo bibe ibigwanisho maze baheze baje kubohoza abanyororo mu busho bunyuranye. Ariko ikibonekeje nuko igitigiri kinini c'abishwe bari abakozi bo mu mazu n'urundi rwaruka rwari rusanzwe rufise n'imiryango rutunze. Ishiramwe Amnesty International ku rwandiko ryasohoye kuwa 29/0/2016 ryavuga ko bitwaje gukurikirana abari bakoze ibitero ku makambi, igikorwa bakoreye mu makaritiye yafatwa nk'uko arayo abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi nka Nyakabiga, Musaga, Mutakura, Cibitoke, Jabe na Ngagara. Inzego z'umutekano zita mu mazu y'abantu zigakurayo abantu zikabajana ku mabarabara maze zigaca zibagandagura ubwo nyene. Kubw'iryo shiramwe amasanamu yafashwe n'ibigendajuru, satellite, amareresi n'intahe z'ibyabona byose iryo shiramwe yemeza ko ryaciye ijya nino rigasanga nukuri kudateye amazi. Biragaragaza ko inzego za leta zihutiye kuja guhamba abo bishwe ikivunga. Iryo shiramwe riti bihutiye kubatwara huti nkana atamyidondoro yabo iramenyekana kugira bahuvye amatohoza kuri ubwo bwicanyi. Eroje kwizera kubijanye rero no kwibuka imyaka 6 iheze hakozwe ubwo bwicanyi bw'agahomerabunwa. Amashirahamwe 12 aharanira agateka kazina muntu yasohoye itangazo aho yibuka abahitanywe n'ubwo bwicanyi bwakozwe n'abari mu nzego z'umutekano bari kumwe n'imbonerakure. Umushingwamanza Dieudonné Bashirahishize yavuze ku giti c'ayo mashirahamwe abanza kwibutsa uko abo bantu bagandaguwe. Ico gihe umuntu agerageje gusubiza inyuma amaso gatonya ku itariki ya 11 z'ukwa 12 mu gihe haja hariko hakogwa ibikorwa byo guhohotera abantu bagirizwa yuko biyamirije ikiringo ca gatatu, harabaye imigwi itaramenyekana yateye amakambi, imaze gutera amakambi ku itariki ya 11 niho kuri iyo tariki nyene mu masaha ya saa 6 wavugira igisoda ico gihe baratuza yavuga ko iyo migwi yatewe yatsinzwe kandi bishemwo abashika 12. Iryo tangazo rirashigwa hagaragara, abarundi barara bazi yuko umutekano wabo ukingiwe. Muri ico gihe rero bo bari bazi ko agahengwe kabonetse, niho bantu barimwo abapolisi, abasirikare bamwe barimwo n'imbonerakure birara mu makartier bavuga yuko adashigikiye ubutegetsi buriho, bakasanga abantu mu mazu bakabasohora mu mazu bakababoha, abenshi bakabica babarashe urusase mu mutwe. Mu gatondo mu makartier atandukanye ya Musaga, Ngagara, Nyakabiga, Cibitoke za Jabe basanze amajana n'amajana y'ibiziga agandagaje mu mabarabara. Bamaze kubona rero ko ubuhinga bwa none ibyo biziga biriko birazunguruka isi yose, niho bategeka abantu kuguma mu mazu, bazana imbonerakure, bazana n'abo bapolisi, bakoresha imiduga ya leta kugira ngo bakure ivyo biziga vyari bigandagaje mu ibarabara. Aho babakuraho babatwara kubafuba mu binogo rusangi tamenyekanye, naho atabitamenyekana. Munibuka ko nk'ishiramwe Amnesty International ryasohoye amasanamu y'ibinogo rusangi vyari bihejeje kwimbwa gihutihuti hirya no hino ahegereye igisagara ca Bujumbura, aho bagiye kubahamba. Imiryango yabo rero guhera ico gihe kabibayeho mu mwiheburo, ikabibayeho irondera ubutungane. Uno munsi rero muri iri tangazo kwari kwifatanya n'iyo miryango, kwari no kwibutsa ko abarundi bacifuza yuko bamenya ivyabaye muri ico gihe, bakifuza kumenya abakoze ayo mabi, bakifuza yuko abo bantu boshengezwa bakaja imbere y'intahe bagacirirwa urubanza, kuko abo bantu b'inzira karengane barakeneye ubutungane. Amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu mu Burundi asaba sentare mpuzamakungu gutanguza amatohoza nyezina kugira abakoze ayo mabi bashengezwe. Umushingwamanza Bashirahishize amenyesha ko bazobandanya gusaba ubutungane ku miryango yabuze abayo. Dusubire tumwumvirize. Nakaryo rero ko kwifatanya n'iyo miryango, twibutsa yuko tutabibagiye
igikorwa cyo kubaronderera ubutungane tukibandanya, tukanasaba kandi na sentare mpanavyaha mpuzamakungu yuko yogerageza igatanguza amatohoza nyenizina ikanashengeza abantu bakoze ayo mabi naho bigaragara ko umengo barakingiwe n'inzego za leta. Bishitse mu gihe iyo myaka 6 iheze, mu gihe n'ubu ihunyangwa ry'agateka kazina muntu rikibandanya, ishirahamwe mpuzamakungu ryari ryarashizeho umugwi w'amatohoza, aho uwo mugwi n'ubu muri uwo mwaka mu kwezi kw'icenda wemeje yuko ivyaha vy'agahomerabunwa bibandanya, akagero ko gusaba yuko leta y'u Burundi ikubita agashi igahagarika ivyo vyaha igafata n'abo bantu babikora, ariko tukanahamagarira abarundi yuko bomenya yuko akanyu kudahana kuzoguma gusasiwe indava, bizogorana gose yuko amahoro n'umwidegemvyo bisasagara i Burundi. Ni vyiza yuko na leta bimenya igahindura ingendo, ariko abarundi cane cane nibo bategerezwa kwama bibuka be n'ivyo bihe kugira ngo Burundi ntibuzosubire kubicamo. Biratangaje rero ko gushika n'ubu Burundi buguma bwiyugarirako kugira ngo ntihaze abarorerezi mpuzamakungu kumbure boshobora kuja barafasha gushira habona byaba ivyo vyaha byaba n'ababikora. Ni umwanya rero wo kwibuka abo bantu, twasohoye iryo tangazo kugira ngo tubibuke, tunaremesha imiryango naho bigoye kwiremesha, ariko tuyibwire yuko dufatanye mu nda mu gikorwa cyo kurondera no kwibutsa kurondera ubutungane kuri izo nzirakarengane zahuye n'ivyago kuri ayo matariki ya 11 na 12. Uwo yari umushingwamanza Dieudonné Bashirahishize. Muriko mukurikira radio RPA ijwi y'abanyagihugu. Mu kanya turabandanya n'amakuru twabateguriye mu gisata c'agateka ka zina muntu. RPA Ukutihanganirana mu bya politike birabandanya gushinga imizi muri zone mbirizi komine Gatara intara ya Kayanza. Abanywanyi b'umugambwe CNL bakaba aribo babangamiwe. Mu kiringo kitarenga indwi zibiri abanywanyi batatu b'uyo mugambwe baramaze gukubitwa barasinzikarizwa ubuzima n'umugwi w'imbonera kure. N'inkuru tubaza Eric Niyonzima. Hatangimana niwe munwanyi w'umugambwe CNL aheruka gukubitwa n'imbonera kure igenekezo rya 28 ukwezi guheze zimusanze ku rugiwe no ku mutumba Kibenga zone mbirizi komine Gatara mu ntara ya Kayanza. Bamwagiriza akatunze ibigwanisho. Imbonera kure zamuhohoteye zirongowe na Mederiko Batazira Kamoso hamwe na Kabera Isa. Ugira kabiri yakubiswe n'umutamakazi w'imyaka 58 yitwa Ndindamagambo Specials nawe nyene wo ku mutumba Kibenga muri zone mbirizi. Yakubiswe na Niyo Nkuru Tasye umuyobozi w'ishuri shingiro rya Kibenga ari kumwe n'utwara imbonera kure muri komine Gatara yitwa Claude. Harigenekezo rya 25 z'ukwezi guheze uwo mutamakazi bamuhoye ko yatoye umugambwe CNL. Muri kino gihe akaba ari kavurirwa ku ivuriro rito rya Maramvya muri zone mbirizi. Undi munwanyi w'umugambwe CNL yakubiswe igenekezo rya 25 no witwa Barinayera Maurice w'imyaka 68 yakubiswe n'umukuru w'umutumba Kibaribari yitwa Claude ari kumwe n'imbonera kure ni muri zone mbirizi zimwagiriza katunze ibigwanisho. Uwo mutama nawe nyene ari kavurirwa ku ivuriro rito rya Maramvya muri zone mbirizi. Abanwanyi b'umugambwe CNL bavuga ko atakindi bahogwa atari uko banse kwinjira mu mugambwe CNDD-FDD bagasaba kako gatotezo kohagarara. Kubijanye nako gatotezo bitwashoboye kuronka Silvan Gakuyano musitanteri wa komine Gatara kugira girisha shikiriza. Tumushimire Eric Niyonzima. Tuve ngahi Gatara tuje muri komine Kabarore aho nyene mu ntara ya Kayanza tubabwira inkuru ijanye n'umunyagihugu wo muri iyo komine ya Kabarore afungiwe muri komisariya y'intara ya Kayanza kuva kuri uyu wa gatanu. Yagirizwa na buramatari w'iyo ntara icaha cyo gutyoza umukuru w'igihugu. Ivy'abanyagihugu bo muri komine Kabarore bamirira kure bakavuganya abona ko ariko azira amatata afitaniye n'umugwizatunga azwi ku izina rya Vincent Ndagijimana acukura ubutare muri iyo komine ariko arondera kumwomora mu itongo ryiwe. Idonidona Marie Ange Irakoze. Ndurengana Deo niwe munyagihugu afunzwe kuva kuri uyu wa gatanu azira itongo ryiwe riri ku mutumba Mutana. Nkuko amakuru dukura aho muri komine Kabarore abivuga, Deo yarahakoreye igihe kitari gito. Ndagijimana Vincent umugwizatunga acukura ubutare muri komine Kabarore mu mwaka wa 2017 yategetse Deo ko bokorana ari uwundi agondojwe aremera. Mu nyuma Deo yahavuye yitwara mwishira hamwe bafitaniye amasezerano ari naryo ryatsindiye isoko ryo gucukura ubutare muri ako karere BME. Iryo shira hamwe ryegurira Deo itongo ryiwe ivyari kuja mu ngiro
kuri uyu wa 13 Kigarama. Ayo makuru abandanya avuga ko kuri uyu wa gatanu ariho buramatari w'intara ya Kayanza yatuma ko Deo Ndurenga amwagiriza gucyoza umukuru w'igihugu. Icaha abanyagihugu bo muri iyo komine bafata nk'irementanya kuko ico azira ari ayo matati afitaniye n'uwo mugwizatunga Vincent Ndagijimana, bakavuga ko ari kugira ngo ntazoshobore kwitaba ryasango ryo kumushikiriza itongo ryiwe. Ibyo rero niho buramatari yamutumako, kandi na buramatari nyene icyo kibazo yari asanzwe akizi ko gihari, acaramubarira ngo nuko mufunga ngo kubera ngo mu mvugo yavuze ngo ikibazo kiwe ngo azogikurikirana ngo kikagigeze no ku mukuru w'igihugu. Acaba rero amwagiriza ngo aho honyene baracovye umukuru w'igihugu. Mugabo rero bamufunze kubera za tariki 13 zo gushikirizwa akazi kiwe ku masezerano yahanye na sosiyete BME babona yuko zageze. Abanyagihugu bo muri komine Kabarore bavuga ko Ndagijimana Vincent abahohotera ngo mbere asa n'uwigiza akamana k'ubutare muri iyo komine. Umuntu wese akora mu bintu by'ubutare ukeneye kuziramuha amafaranga ku mwimbu w'abaronse mugaburira hagati, nimba ukaronka miliyoni 50 ategeka gutwara 25 nawe ugasigana na 25. Nimba mukorana muri batanu mwe mugaburira izo 25 nawe 25 uziwe yabanje kuzitwara. Nta muntu akora mwaka kazi acamuhaka, yabaye nk'ikimana cy'ubutare muri komine Kabarore. Deo Ndurenga siwe wenyene amaze gufungishwa n'uwo mugwizatunga Ndagijimana Vincent nk'uko abanyagihugu bo muri iyo komine bavyemeza. Deo abaye umuntu agira nka gatanu afungishijwe na Vincent muri komine ya Kabarore. Inyuma yo gufungisha witwa Nzobona Nkira Pascal afungiwe mu ibohero rya Ngozi, nawe nyene azira itongo ryiwe bahora bakoranako riri ku mutumba wa Kivuvu, ararenze umwaka wose afunze. Witwa Sereveriye w'ikibuba nawe afunzwe azira amatongo yiwe. Abanyagihugu bo muri komine Kabarore basaba umukuru w'igihugu kurungika intumwa zikaja kuraba ibijanye n'icukugwa ry'ubutare muri iyo komine, kubera ko abarongoye intwaro n'ubutungane muri iyo ntara basa n'abaguzwe n'umugwizatunga Vincent Ndagijimana. Uruganda rwa RPA twarondeye Colonel Cishahayo Remy, buramatari w'intara ya Kayanza, kugira atanga umuco kuri ivyo bivugwa n'abo banyagihugu. Telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba. Mari Anje irakoze. Tuve mu Kayanza tuje mu ntara ya Mwaro, aho hari umunyagihugu wo muri komine Bisoro amaze iminsi 3 yarabuzwe irengero. Abo mu muryango wiwe bavuga ko barondeye hose bagahebura. Muri kino gihe rero umuryango wiwe ukaba wabuze ayucira n'ayumira. Elvis niyo mwongere. Abimana Jadagone wo mu gacimbiri gashiha umutumba kivuga komine Busoro mu ntara ya Mwaro niwe amaze iminsi 3 yarabuzwe irengero. Nk'uko isoko ryacu ribimenyesha ngo Abimana Jadagone yaravuye kuri uyu wa gatatu mu ntara ya Gitega hasanzwe akorera mu ishyirahamwe bita Dynamic Africa, amanutse mu gisagara ca Bujumbura ngo abiwe bararindiye amazi ahera hejuru ngo hageze mw'ijoro baramurondeye kuri telefone ababwira yuko ariko araraba umupira basubiriye ngo basanze telefoni z'imije. Uyu numwe mu muryango wiwe. Yamanutse Bujumbura, maze kumanuka Bujumbura imisi 3 yaheze, ashitseyo yatubwira ngo sambe tumurondeye twumva tugwe akatarara mupira. Kuva uwo musi imisi 3 yaheze nabashije kumukotiki kumwumva yaho ku telefone habe iki cyo tumeje kariho na tutasiye kumenya. Igiteye amakenga abo mu muryango wiwe ngo nuko abantu bama banyurujwe mu nyuma bagatogwa ibiziga nk'uko bivugwa n'uyu munyagihugu. Murashobora guturuka bakakatahuna nabirana baza kumishikisha rero umuntu yabasanzwe atukana ahantu baramutuboneye yotubwira afunzwe tukabimenya, yarapfuye tukabimenya, kugira ngo umuntu ubufasha busohoke ku mpande zose. Nimba yarapfuye tukamwambira iteka, nimba ari mu buzima tukamugaburira tukafungura. Igitanda cye nica rero nta politike yarimo, nta manza y'abana bakunda kugira z'amatongo, nawe yari afite ideni iri risanzwe. Abo mu muryango wiwe basaba uwo wese yobaza ahari kubabwira canke ngo nimba yarishwe ngo nibabereke ikiziga. Twarondeye umuvugizi w'igipolisi kugira tumubaze ivy'uwo yabuzwe irengero, ariko ntitwamuronse kuri telefone.
mu bijanye n'amagara y'abantu amadeni y'umurengera leta ifitiye amavuriro nka yose mu gihugu hagati atuma ubuzima bw'abagwayi buhasinzikarira nk'uko bishikirizwa n'abakora muri ico gisata c'amagara y'abantu amavuriro mato mato nta bushobozi agifise bwo kugura imiti na cane cane ko ibiciro vyayo vyaduze kugera ku ncuro zitatu zose uno munsi umuti wahora ugurwa 15,000 ukaba ugurwa 45,000 ni nkuru twateguriwe na Francine Mahoro. Ubukene bw'imiti yankenerwa bwibonekeza cane cane ku mavuriro mato mato yo mu gihugu hagati. Ivyo bikava ku madeni leta iba ifitiye ayo mavuriro kubera abo yiyemeje kuvuza hanyuma ntibarihire. Imiti abaganga bandikira abagwayi ntibaheza ngo bayironke kubera ubushobozi buke. Uyu ni umwe mu bakora mu gisata c'amagara y'abantu. Ikibazo ama-etablissement amwe ariko arahura naco ni cuko leta idaheruka kubariha, no kuvuga n'udufaranga bari bashize ku makonje twaraheze, bikaca bituma rero basaba imiti mike. Bisigura yuko hariho imiti n'imwe ikibura mu mavuriro amwe. Imiti yarazimvye rero ku rugero rudasanzwe nk'amaspecialite ubu yagwijwe na gatatu ku buryo nk'umuti wagugwa mu bihe biheze nk'ibihumbi 15 ubu usanga uri nko ku 45. Amagara y'abanyagihugu araheza akahasinzikarira ku kubura imiti nyayo kandi ihwanye n'indwara bafise. Benshi rero bayimwandikiye acapfa kuvuvudukira agasubira kuri bwabo ku centre de santé bakamuhendesha bwa butinyere twa generique tukaba ari twabasubira bakamuhendesha bakamuhakemera kuvarira iyo nyene. Abanyagihugu bagasaba leta nkozi leta mvyeyi kwitwararika amagara yabo kugira nabo bashobore kurangura neza ivyo ibasaba. Francine Mahoro. Mu gisata c'imibano naho kwirinda gufungura nabi ntivyigeze bitera intambwe mu Burundi na cane cane ku bana bari hagati y'amezi 6 na 23. Ishami rya ONU ryitaho ineza y'ibibondo UNICEF rivuga ko aho kurinda abana gufungura nabi ahubwo vyonyotse kurusha kuko gushika ubu abana barenga 50,000 mu Burundi basinzikajwe no gufungura nabi. Inkuru ya Dani Claire iratwumva. Nta kirahinduka ku bijyanye no kurinda abana gufungura nabi mu Burundi uko imyaka igenda irahera, kuko muri kino gihe ugufungura nabi kwiyongereye ku rugero rwa 6% nk'uko ishirahamwe mpuzamakungu UNICEF ryitaho abana ribimenyesha ribicishije mu cegeranyo ryashize ahabona kuri uyu wa 9 Kigarama. Mu Burundi abana bari ku rugezo rurenga gato 6% nibo n'imiburiburi vyitwa ko bafungura neza. Aha UNICEF ikabandanya imenyesha kandi ko abana bangana n'ibihumbi 58 aribo muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021 bahakwa gusinzikazwa no gufungura nabi bimwe birengeje urugero, mu gihe atana kimwe cokogwa kugira ico kibazo gitoregwa inyishu. Abo bana UNICEF bandanya imenyesha ko bose bari munsi y'imyaka 5 y'amavuka. Iruhande yuko gufungura nabi, UNICEF imenyesha ko n'indwara zishobora kuba akaranda gushika ubu zikirangwa mu gihugu cose. Aha zimwe akaba ari nk'agasama, umugera wa COVID-19 hamwe na malaria. Ivyo rero bikinyurwa nuko ibijanye no kwivuza bikiri hasi cyane kandi ko n'inyubakwa z'amavuriro gushika ubu zikiri nke cyane mu mitumba. Ibituma kimwe ca gatanu c'abanyagihugu bataronswa ubuvuzi bukwiye. Ivyo bikinyurwa nuko ingwara ya malaria yiyongereye kuri 14% uyu mwaka ugereranije no mu mwaka uheze. Ni mu gihe UNICEF nyene imenyesha ko mu turere tw'ubuvuzi 47 turi mu gihugu muri 31 hatowemwo abana bagwaye agasama bagera ku 490. Dani Claire iratwumva nawe we ndagukengurukiye. Mu gihe harayahimbajwe umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka kazina muntu, agateka k'abanyororo karacabangamiwe mu Burundi. Mu kiganiro ku isoko cuno munsi tubabwira ibijanye n'igitigiri kirenze urugero c'abapfungwa bari mu mabohero. Emile Nibasumba. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
bararenga ibihumbi 12 abantu bafungiwe mu mabohero atandukanye ari mu Burundi kubw'ibiharuro bitangwa n'ishirahamwe APRODH. Iryo shirahamwe riharanira agateka kazina muntu n'akabapfungwa rimenyesha ko ayo mabohero mu bisanzwe yari afise ubushobozi bwo kwakira icya gatatu gusa cyabo bafungwa. None vyogenda gute kugira ngo ibitigiri by'abafungwa muri ayo mabohero bigabanuke? Nico kibazo tugerageza kwishura mu kiganiro kw'isoko cyo kuri uwa 11 Kigarama mu 2021 muri kumwe na Emile Nibasumba. Kaze mu kiganiro cy'urunani rw'ibimenyesha makuru RPA Inzamba na Renaissance. Mu mabohero atandukanye y'igihugu abafungwa barenga ibihumbi 12 hamwe igitigiri gisabwa usanga cigwije na 4 canke na 5. Vanessa Muhiteka wa Radio Inzamba yaciye ijya nino ibiri mu cegeranyo cishira hamwe APRODH ku bitigiri by'abafungwa. Ku bushobozi bwo kwakira abafungwa bangana ibihumbi 4,194 bitegekanyijwe mu ibohero 11 hamwe n'ibigo bibiri bifungwamwo abana gushika ku igenekerezo rya 2026 Munyonyo uyu mwaka habarizwamwo abanyororo bagire ku bihumbi 12,878 hamwe n'indoya zigera ku 124 bikaba biri mu cegeranyo c'ishirahamwe riharanira agateka k'abanyororo APRODH. Iryo shirahamwe ritanga akarorero ku mabohero ya Mihimba i Bujumbura aho habarizwa abafungwa ibihumbi 4,631 ku bushobozi bwo kwakira abafungwa 800. Ibohero ryo mu bya Muramvya ryarimwo abafungwa 848 mu gihe rigeneye kwakira abashika kwijana. Ibohero rya Gitega ryarangwamwo abanyororo 1,575 mu gihe ryategerezwa kwakira abaterenga 400. Ibohero ry'abagabo Ingozi gushika mu mpera z'ukwezi kwa Munyonyo ryarimwo abanyororo 1,717 mu gihe yubakiwe abatarenga 400. Nko mu ibohero ryo mu ntara ya Rutana habarizwamwo abafungwa 562 ku bantu 350 bategekanijwe muri iryo bohero, mu gihe mu ibohero ryo mu ntara ya Ruyigi ryarimwo abanyororo 971 mu gihe rigenewe abanyororo 300. Ibohero ry'Iburamvya naryo ryarimwo abafungwa 532 mu gihe ryubakiwe abafungwa 100. Ibi bitigiri by'abafungwa vyerekana ko amabohero yo mu gihugu yarengewe ku rugero rurenga ibice 100% uretse ibigo bibiri bafungwamwo abana byo mu Ruyigi na Rumonge hamwe n'ibohero ry'abakenyezi Ingozi. Mu mabohero yose abari bafunzwe bataracibwa imanza bangana n'ibihumbi 6,555 nayo baciwe imanza bari ibihumbi 6,323. Kuri mikro ya bagenzi bacu ba television Renaissance, urongo ishirahamwe gita hagateka kazina muntu n'akabafungwa APRODH Pierre Claver Mbonimpa aravuga ivyo abona vyokogwa kugira ngo iyo ngorane ihere. Umushikiranganji w'ubutungane nayicegeranyo umukuru w'igihugu amubwire ivyokogwa abanyororo babarekure kuko na karisi benshi bafungiwe ivyaha vyotuma bagwa mu nyororo. Ubu honyene hariho abanyororo bahejeje iminyororo yabo baciriwe imanza batararekuwe. Bamwe bamara twandikira kandi twamatuvugana, hanyuma mbere hari igihe n'abarashingwa imanza bagenda kubafasha ariko ugasanga mu butungane ntibuborohereje canke abayobozi b'amabohero ntibaborohereje, bagaca bababwira ati bizo byose 24 zikora kubona bajeje umunyororo ngo genda mubaze procureur general. Procureur general ntatanga inyishu. Hanyuma bariho abanyororo benshi baciriwe imanza bamaze gukora icyaha kane cy'umunyororo kandi bigendere neza. Nk'abo bantu bose itegeko rirabarekura yuko ngo bagira ikigongo bagataha, hanyuma umunyororo usigaye bakagukorera muhira kuko bigendeze nabi bashobora kubafata bakahagarukana. Ibyo byose ni ibintu byotuma igitigi cy'abanyororo kigabanuka. Hari bapfungiye ibyaha bito bito nk'ejo bundi igihe umukuru w'igihugu we barizashimiye yabigize mbere no ku impunzi z'ababigira, mugabo nuko baca bihindukiza ntibabikore uko byategezwa gukorwa, ugasanga batahise bategezwa gutaha nk'abantu bapfunzwe n'ibyaha bidahanishwa iminyororo irenga imyaka 5. Ni ibyaha bito bito bashobora kumubwira bati wewe turakurekuye taha hanyuma uzoza urabona utaha, canke abamaze
bazokatirwa nk'imyaka 5 canke 10 bamaze gukora imyaka 2 canke 3 abo barashobora kubarekura murazi ko yo abanyororo bafungirwa kurema y'intara zabo bavamwo abacamanza bakagenda muri iyo ntara bakamarayo nk'indwi yose bariko baraca imanza bafashe ubutungane nk'ikigwanisho cyabo kugira bahashe aho batavuga rumwe canke bahashe aho bagira bati ngo baratugiriye nabi reka natwe tubihoye babihoze umunyororo babicishije ku bacamanza babicishije mu butungane gushika kwa 21 Munyonyo uwo mwaka nyene w'ibihumbi 2021 ishirahamwe APODH ryerekana ko hari habapfungwa barenga ibihumbi 8 bari barenze ku bitigiri amabohero yategerezwa kwakira. Akaba ari no ngaha tugarukirije ikiganiro kw'isoko cyo kuri uwa 11 Kigarama mu bihumbi 2021 mwari kumwe na Emile Nibasumba naho ubutaha. Cyari ikiganiro kw'isoko. Emile Nibasumba nuko rero bakunze mwese ba RPA ni hano ku kiganiro kw'isoko duheje gushikirizwa na mugenzi wacu Emile Nibasumba duciye dusozerera ko amakuru twabateguriye yo kuri no munsi wa gatandatu igenekezo rya 11 Kigarama mu mwaka wa 2021 nshimiye mwebwe mwese mwabanye natwe muri ano makuru ntibagiye kandi gukengurukira abamenyesha makuru bayatororokanije gushikaho mu yumva hamwe rero n'abahinga b'ivyuma bafashije kugira amajwi ashobore kubashikira none ninge ko nari kuri micro nkaba ndabasezeye ndabipuriza kuroranirwa mu byanyu no mu banyu hamwe rero n'iminsi myiza y'akaruhuko.